ndabaramukije ni Madame Joa Imuhira Media mwongeye gusubira guhura kandi ndaramukije abarundi mwese aho muri mu mpera zine z'isi. Nkuko nama ndabibabwira nzokoma ndabashikiriza amakuru y'aba diaspora, uburyo babayeho, ubu iterambere ryabo n'uburyo bateza imbere igihugu c'amavukiro. Uno musi nahamagaye hariyo groupe ya WhatsApp irimwo abakunzi ba Imuhira Media. Uno musi nibo nabahamagaye kugira ngo tuganire, tumenye ivyo bagona. Ndabaramukije. Ego ndabaramukije. Nagomba umwe muhana ijambo, umwe wese ashobore kwipresenta imbere y'abakunzi ba Imuhira Media. Ego jewe nitwa Nzeyimana Dieudonné. Amba Ibujumbura, zone yitwa Musaga, komine Muha. Nishimira n'umukozi w'Imana. Ukaba uri umukozi w'Imana. Turetse ibintu byo gushikiriza ubutumwa bwiza mu bintu bijanye n'iterambere ry'igihugu cyangwa iterambere ry'umuryango, musanzwe mukora iki? Ivyo dusanzwe dukora, ndafise societe ikora ibintu byo guhuza abantu, na cyane cyane ibintu byo kurondera document administrative z'abantu. Icyo nico gikorwa nyamukuru je nkunda gukora. Hanyuma turafise na koperative yitwa Action d'Espoir. Iyo koperative ikaba ikora ibintu byo korora. Nivyo. Murakoze cyane. Reka duhereze uwundi wa kabiri nawe yipresente imbere y'abakunzi ba Imuhira Media. Bonsoir. Twebwe haracari kare, ni bon après-midi ariko ni bonsoir. Ego. Mbena ni sangapi hiyo aho muherereye mu gihugu ki? Je ni Bujumbura. Ni 28. Oh wow. Ego twebwe turacari ubu ni nka 13h et quelque chose, presque et demi ndibaza. Ego y'umurango. Reka rero tubaha akanya ego mwipresente imbere y'abakozi. Ya presentation kupresenta ko sinamenye neza iyi groupe ndayirimo, ariko nakanya nakambana gakara gukurikirana ibyayibo musinamenye neza byo tugomba tuganira. Nguko ubivuze, iyi ni groupe ya Imuhira Media. Imuhira Media ya Madame Jo, uwo bita Madame Jo ni wakunda gushikiriza amakuru muri Imuhira Media. Asanzwe ari umuntu avuga amakuru y'aba diaspora, imibereho ya misi yose, ego iterambere ryabo n'uburyo bateza imbere igihugu c'amavukiro, kandi araganira n'abarundi bose aho bari ku isi yose. Uno musi urabona ko ndiko ndaganira n'abarundi basanzwe bari i Bujumbura. Iyi rero ni groupe ya Imuhira Media, aho twavuze ko abantu bose bajejwe ivy'iterambere tuzoza turaganira ibijanywe n'iterambere ryacu, motivation, intambamyi duhura n'ibindi bene ivyo onye. Ego musanzwe mukora iki Gadava? Mukora ibintu vy'impuzu n'ibirato, donc murashona ibirato bisanzwe bitabutse canke murabikora mugakora ikirato kigahera? Okay, ndabitahuye. Ego. Bon, nuko rero kubashoboye kwipresenta twashaka kubandanya emission. Bon, reka dutangure kuri umwe yatubwiye ntuzenya asanzwe ari umuvuga butumwa, umwe yashoboye kutubwira ko afise societe ifasha abantu mu bintu bya administration. Ego twagomba aduhe intahe gato ukuntu yiyumviriye gukreya iyo societe yiwe. Kubera iki wahisemwo societe gufasha abantu ku bintu vyerekeye impapuro, vyagenze gute? Urabona ubwo nk'akarorero, hariho nk'abantu benshi baba bakeneye kwandikisha amaparcelle yabo, bakaba bakeneye kurondera titre de propriété. Ibyo bintu rero navyisanze musanga umengo biranyorohera cyane. Ndafata ingingo yo kubikora, nashinze societe kugira ngo
ibe sosiyete yemewe n'amategeko. Ni sosiyete dufise n'ife, dufise na registre de commerce. Ni ukuvuga rero iyo umuntu aguhaye procuration biroroha cyane muri titre foncier bakwakira neza batabona kuri muri bya bindi bimwe bavuga ngo nibyo bakomisiyoneri wabona gukora ibintu byemewe n'amategeko. Rero igikorwa nyamukuru turarondera amatitre de propriété, abantu bafite amaparcelle bifuza kwandikisha amaparcelle yabo, tukazibaronderera tukavugana agahembo, hanyuma tukazibashyikiriza mu mwanya mwiza cyane. Ku byerekeye rero administration mukora ivyo vyonyene, nk'ubu bakeneye mukora ivyo vyonyene bijanye no kurondera amatitre de propriété ku maparcelle? Hariho ibijanye na les documents zose umuntu aba akenera, amadokima umuntu akenera muri mairie, barashobora kuzidutuma tukazibarondera kubera ko ata mwanya baba bafise. Idokima iyo ariyo yose uba ukeneye twe turashobora kuyibaronderera. None mwe musanzwe mufise adresse physique muvuga ati twebwe turafise bureau badusangamwo? Yego dukorera muri centre ville, ahantu bita kuri le Parisien. Kuri le Parisien, donc wakeneye aca abantu zenya abasanga kuri centre ville kuri le Parisien. Ego hari uwundi nawe yatubwiye ko asanzwe ariko adandariza muri Kenya. Ego nawe nyene twashaka duhe intahe gatonya ku vyerekeye urwo rudandazwa rwiwe. Hanyuma yerekeye urudandazwa rw'iwanjye nariyumvira ingene ukuntu ndobaho mu mahanga y'abandi kugira ati reka nabuze agatariki iwanjye, ariko ukuvuga ngo turarabona n'iki ngo ni sosiyete, ariko nasanze bifasha cyane rwose kuko n'umuntu ari mu gihugu cy'iwacu kirato yanditse turakimushikanira neza, cyangwa ikindi kintu nawe ari radiyo bikagenda bidufasha mu buzima uko nyine duhanahana amakuru. Yego ndashaka rero muri aka kanya ku ntambuko ya kabiri nashaka tuganire ku vyerekeye intambamyi. Duhereye kuri wasanzwe ariko arafasha abantu mu bintu bijanye na administration. Ego mbe hari intambamyi ubibonamwo cyangwa hari akarusho ubibonamwo? Intambamyi mu kazi kose ntishobora kubura. Intambamyi ya mbere dukunda guhura nazo hari igihe ugenda kuwo uri kurasaba les documents ugasanga ntakoroheje ntakunyarukirije nk'uko wavyifuza, ugasanga rero umwe yari yagutumye yashaka ko ibintu binyaruka, ariko wese usanga biratevye bivanye n'uwo muntu uba wagiye ko kurondera ko iyo document. Iyo niyo ntambamyi ya mbere dukunda guhura nayo. Ikintu wagiprogramye ko gikora mu kwezi kumwe ugasanga kiratwaye amezi 2 cyangwa kiratwaye amezi 3 cyangwa amezi 4. Izo nizo ntambamyi kenshi na kenshi dukunda guhura nazo. Hanyuma akarusho kuko nikobura urumva uri kurarondera izo document muravugana amafaranga azoguhemba, hanyuma amura yakoresha mu madeplacement andi hirya no hino, hanyuma usigaye nawe ukatwikenurisha. Ego Yego urumva rero umuntu uze mu ncamake, donc mwe muba mufise ati reka dukore mu muvuduko udasanzwe, dukorera umukiriya mu mwanya mutonya, mugabo ukatisanga administration ari kirabagora ntibinyarutsa nkuko bari mubisanzwe, ugasanga muri gukora uko dossier imara umwanya munini niko birikira gutwara uburyo bwinshi, ugasanga ya mafaranga muri mwavuganye kubera ko vyatevye amadeplacement ugenda ugaruka uja hirya uja hino, usanga dossier ugera kwiheza n'amafaranga mwasezeranye atagisigayemo, ugaca usanga rero wahomvye. Ico kenshi na kenshi kirakunda kuduhomvya. Yego cyane na cyane ubusanga n'ibitoro bigoye, ugasanga ntuze ni intambamyi zidasanzwe. Ibitoro cyo muri no minsi hoho n'ibindi bindi. Yego hanyuma rero uwo muri Kenya nawe twagomba atubwire uburyo abona akarusho n'uburyo abona intambamyi. Nyuma yo kuvuga icyerekeye urudandazwa
birimo kenshi novuga kenshi ndabona akarusho n'igihe ikanye umuntu agasubira inyuma kuko urudandaza niko rumeze nko muri amezi turimwo kenshi yagenda ntituja kurindikira ibintu umuntu aba ari mu gihugu usanga tubaye turahomba cyane bivanye n'ukuntu amashiringi nyene ari hejuru gatonya rero ugerageze gucuma usanga ikintu kiri hejuru ni nkuko wose ukigurira mu gihugu usanga kizimbutse mu gihugu kuriko yuko ugikura ino ugitwara iyo mu gihugu ndawushitamo kubigurishiriza ino rero kandi mu gihugu no kandi dufise abakiriye benshi ego murumva nivyo rero hari ikibazo rero ca nyuma nagomba tuce dusezerana ego nukuri murakoze kuduha ivyiyumviro n'abandi bariko barakwirikirana ngaha namba hari umuntu afise ico yoterera ntatinye ego urumva rero ikibazo ca ntuze ca nyuma nagomba kubaza ikibazo rero nagomba kubaza hari ushaka kugira ico ashikirije ego turabahaye ijambo ndafise utubazo dushika nka tubiri nobaza kuri abo batumire babiri ego twakoze mu twidondore kuko natwe twari twavuze abo turi mu kuzina ryanje ni miliyardiyeme aba duserukiye imuhira media nga mu Burundi duhereye kuri ubu ari muri Kenya muravuze ko mu gihe ari nk'umurundi ari ngaha mu gihugu yashimye mwatanze akarorero nk'iradiyo canke ikirato ko mushobora kubimushikanira mubicisha mu nzira iyahe ko tubona urugendo ari rurerure hanyuma mugerageza gukura amakenga gute kubatumye kubagize komande y'ako kantu mugerageza kumukura amakenga gute kugira yizere yuko ico kintu kizoshika amahoro kizomushikira hanyuma kuri uwo wundi avuze ko yashinze association societe ifasha ivya administration mengo muri administration mwavuze ko hari igihe umunyagihugu bivanye petetere naho yoba n'iyari ugasanga arakeneye dokima yihuta mu gihe agiye kumufashamo eske ikiguzi canke ngo agashiruka gute kanyu gasumbasumbana gute bivanye na dosiye na dokima plito murakoze sinzi ko batangura uwo muri Kenya canke abanje ntangura kwishura ijanye n'agashiruka gute nyene kagenda karasumbasumbana gasumbasumbana bivanye n'uburemere bwa dokima umuntu aba ariko ararondera kandi bivanye na prix dufate parcelle iba yaguzwe nk'ubuntu guha nk'akarorero nk'iparcelle iguzwe nka 500 millions urumva umuntu nk'uyo kumuronderera dokima dufate kumuronderera titre canke kumugirira transfer niho mugirira ku mafaranga hamwe n'umuntu yaguze parcelle y'imiliyoni 10 canke miliyoni 20 igiciro turaraba n'amafaranga umuntu aba yaguze tukaraba naho iyo parcelle biherereye quartier ibirimwo niho rero tuce dushiraho igiciro mugabo ico giciro ni turanegosia twagira aho duhuriye mugabo bivanye na quartier bivanye kandi n'amafaranga aba yaguzwe iyo parcelle nuko jewe ndabikora muri iyo societe ndongoye
donc bivana n'uburemere birumvikana ko ntuzenya kameme ntushobora gufatira co kimwe ego hari igihe rero abantu z'abadiaspora bahora bidoga abadiaspora ngiyo bagiye kugura ama parcelle mu gihugu c'u Burundi ngo hari igihe bahura n'aba escrow ngo hari ngo bakabahenda cyangwa bakababwira ngo babubakishiriza amazu bakabafotorera iz'ababanyi ivyo bintu ngo birabaho none n'abanyizeye ndabagurira ama parcelle hanyuma nkazibarabira gushika zironke titre de propriété ubu ndafise umudamu ari muri Etats-Unis ndiko ndaronderera titre zishika kuri zine afise parcelle zine imwe nayimuguriye Igitega yindi imwe ini Bujumbura mu Cibitoki yindi muri Bujumbura rirare ahantu bita mu Kabezi zishika kuri 3 mu Kabezi izo zose rero ndiko ndamurondera document zazo kandi ari muri Etats-Unis zogera kuza asanga titre zose ziri pre none ntimubazimba kuko hari igihe ntuzenya hari izindi ngorane zikunda kuba cane cane ahubwo ndisho profiter occasion yo kubabaza mwebwe nyene ingorane zikunda kuba mu badiaspora bakavuga yuko hari ukuntu abarundi bishizemo yuko abadiaspora naho bakorera hanze bafise amafaranga menshi bafise amadolari ukaca usanga igiciro uko kigugwa gisanze kigugwa mu Burundi mugabo umvise ko ari mu diaspora agira kigure ngo bakaca bakiduza mbega wowe muri societe yawe ivyo horo bikora cankwe bose ubafata co kimwe abari mu Burundi n'aba diaspora umva uri mu Burundi n'uri hanze sinobesha ngo umuntu abafata co kimwe ariko rero twebwe jewe nko muri societe iwanje singira akarenzo kubera ko umuntu ari hanze urabona ko urumva wewe ari bitoroha mu kumurondera les documents usanga bigorana nk'ibintu byo kurungika ama procuration ari usanga ibintu bica kure urumva wewe ntushobora kumukorera cyo kimwe n'uri mu Burundi hama ikindi kibazo nabonye gituma aba diaspora batizera abantu bo mu Burundi canke abantu bari ino n'ubuhemu bw'abantu baba bari ngaha bagirirwa n'abantu baba bari ngaha umuntu akarungika amafaranga nk'ubu ndafise umuntu ari muri Etats-Unis yarungitse amafaranga kugira bamugure parcelle ngaho mu Gasekebuye ko je ni homba hanyuma ayo parcelle arayigura hanyuma amurungikira amafaranga kugira ngo amwubakire inzu iyo nzu uravye agaciro yayihaye ka 200 millions akamubwira yuko ariko aramwubakira inzu en etage aje yasanze iyo nzu atari en etage ari inzu isanzwe cyane iyo nzu ngira ngo yo ifise agaciro nka ka 50 millions umuntu amurungikiye 200 millions ugasanga inzu yubatse inzu ya 50 millions urumva ko gusubira kwizera abantu baba bari ino gice kiba igikorwa kigoye ariko rero jewe nkaje kuko n'umukozi w'Imana urumva sinoje muri bintu vya escroquerie n'ivyo cyangwa ibintu byo kurya amafaranga y'abantu kandi aho buri kuri uranihemukira uburi kuratubwizigirwa kandi ikintu cyambere nabonye ubwizigirwa n'ikintu cyambere upfumubura amafaranga mugabo ukabumwizigirwa nuko rero reka umwanya w'ikiganiro usa n'ugarukiye ngaha kuri murakoze cyane turabashimiye gose kuvyumvira mushoboye gutanga n'ikindi gihe tubatumye ko muze twitabe ego twajya tubashimira natwe ko mwaduhaye ijambo ego nibaza ko ikindi gihe tuzoronka akanya kiramvuye ko kuyaga murakoze cyane reka rero tubasezere